Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vyo Burundi. Izina ry'uwanje ni Felicien Bankunguka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku murongo wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ikiganiro c'uyu munsi ni ukugerageza gutahura ico arico ibihume, ibisigo hamwe n'intezi. Mbega ivyo bihume, intezi vyoba bitandukaniye guki? Kugira ngo rero dushobore gutahura, nuko nashoboye kugendera abatama, abakurambere bahariya ku mpinga, maze rero barashobora kuduha umuco, baradutandukaniriza intezi n'ibihume. None rero ntabatindiye, murazi yuko jewe amakuru ndabaha mba nashitse kw'isoko mukayiyumviririza. None rero reka ndabahe akanya mukurikirane ikiganiro twagiriraniye n'abo bakurambere, hanyuma rero ndaheza ngaruke muhejeje kumviriza neza. None rero akanya nakiwanyu, ndabaha ikaze muze mwumvirize iki kiganiro, maze tubandanye duteza imbere imico n'akaranga vy'Uburundi, na cane cane ururimi rwacu rw'ikirundi. Ndabahaye amahoro, ndabipfuriza no kumviriza neza, murakoze. Kuko igisigo kiga abangiye mu mwonga cyangwa bangaye hose nigarasendera mu mwonga nga intezi ivyo babara les mauvais esprits en provenance des autres mariages. Oui. ugenda mutandukanye Voilà. Intezi, intezi. Intezi, ok. Voilà, de génération en général. Génération en génération. ibihume nimba ndavyibuka nuko bavuga ngo ni iby'imiyaga Imiyaga, les mauvais esprits. mugabo ibisigo birafisha ahantu biba Installé. kandi biranavuga Binavuga. Ibihume d'esprit. les esprits Ibihume, infigo les esprits. Les esprits, les mauvais esprits. En génération, c'est ça, imisimu. Era. urabona umuti wavyo kwaba kugiterekera ivyo bintu vy'ibiterekera nta wundi muti wavyo ahubwo uwo bifashe yacacamwo bakavuye bakira akaja mu ndaro nyene bakaterekera kuko nta muti wavyo wapfa. indaro Navyo tumenya.
murakoze cyane ikiganiro muracumvise dusubiyemwo tukagerageza gusobanura bikuru bikuru mu byo twakuye muri icyo kiganiro nuko abakurambere bavuze bati ibisigo nibyo wandura mu mwonga canke ahariho hose. Abarundi bari bazi yuko ibisigo biba mu mwonga ariko bigashika bikaba ahandi hantu atari mu mwonga, bikava mu mwonga ugasanga birabaye ahandi hantu mugashobora kuhahurira rero bikakunyegera. Byari bifise aho biba. Ibyo rero umuntu yavuga ngo agwaye ibisigo nibyo yaba yaranduye. Izo ngwara afise zavuye ku bisigo kuko yagiye akazandura mu mwonga aho ibisigo biba. Ariko intezi nizava mu muryango ugasanga nivyakwirikira uko imvyaro zagiye zirakurikirana, nivyavuye mu muryango ugasanga rero bavuze ngo yagwaye intezi, nivyagiye birava mu muryango vyagiye birakurikirana ugasanga nawe utabikoze uzogira ingorane ukagwara. Bati intezi nta muti wazo wariho, ni ukuvuga mu muryango hari ivyo mwabwirizwa gukora wowe utabikoze ukazoterwa n'intezi. Bavuga ngo intezi zaramuteye, intezi z'abasogokuru kubera ivyo bintu atakurikije vy'imigenzo. Aho rero nta muti wabaho atari kuja ku ndaro y'abasogokuru bagaterekera. Izo rero nizo ntezi. Nuko rero mwebwe mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, reka ndabasezere kuko ikiganiro mwacumvise. None rero turashoboye kuvuga muri make ibyo twashoboye gukora mu biganiro. Twumvise ibisigo ko vyandurwa mu mwonga canke ahandi hantu, ariko intezi ari zava mu muryango maze umuti wazo kukaba ukuziterekera. Ego reka ndabasezere rero tuzohure mu bindi biganiro vyo hanyuma. Felicien Bankunguka ndabasezeye, mugira amahoro.